umwana w'icangazi yibajije ko kuronka kasha ari ibintu bya hatari. Umwana w'icangazi yibajije ko kuronka liberté akava kwa papa we wazogira ubuzima bwiza. Ariko mwoba muzige n'umwana w'icangazi aho yahereje agarutse, amaze kuryoherwa amahera, amaze kugira liberté yuko abishaka, conclusion y'ubuzima bwiwe, nzosubira kwa papa. Ashika ahantu atahura ngo yaba amafaranga yaba liberté, ibi byose ntibishobora kuzana satisfaction nk'uko presence ya papa ishobora kuzana satisfaction mu buzima bwanje. Aragaruka kwa se, arihana, asubizwa muri presence ya daddy. Ndashaka kubabwira ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibatahuze yuko presence yayo iruta ibintu byose muri ko muriruka nka kurondera. Hamwe no kubirondera, mube sûr ko presence y'Imana iri mu buzima bwanyu. Mube sûr ko Imana mutayisize inyuma, kuko baratora uzoyisiga inyuma, uzogaruka uvuga uti ndatahuye yuko naho nirutse bwa bundi Imana nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye igiceri, nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye liberté, nari ndagukeneye kurusha uko nkeneye ikindi kintu cyose. Tu es mon besoin principal.